Noel nziza. Karakanya mu neza kadasanzwe mu kigo ca Fondation Uwiragiye igihe umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yishikira muri Fondation Uwiragiye guha Noel urwaruka ruharerewe rusanzwe rugendana ubumuga bwo kutabona, intambo, ingoma, ivyese hamwe n'ibindi ivyo vyagaragara muri ivyo birori. Hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 21 Kigarama uno mwaka turimo isaha 5 z'agatondo niho nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yakigwa n'abanyacubahiro batandukanye, muri bo hakaba harimwo n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Ninteretse. Ibirori nyezina bikaba vyahereye ku kwishira mu biganza vy'Uwiteka. Turasenza Imana yo mwijuru, akayaga k'Imana kahabe, umugisha uze gukwira umuntu wese. Urakoze kuri Imana yumva, kandi tuzi neza ko sekirite y'Imana iri hano, tubisenze twizeye, ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Buramatari w'intara ya Bujumbura yakira abashitsi mu ntara yiwe aramutswa ya Bujumbura, mu vyo yabashikirije akaba yabasabiye kuzogira amagara meza ku bashitsi bose baraho, kuko ari nayo atuma turangura imigambi myiza. Tamukanye no kuri uyu cyacu c'u Burundi kaze mu ntara ya Bujumbura, intara iratekanye. Tuboneye akaryo ko kubifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel n'umunsi mukuru mwiza w'umwaka mushasha ugiye gutangura. Ze ubabere umwaka mushasha wo kugira cyane amagara meza ashishikara kubashoboza gukora ibikorwa biteza imbere igihugu n'abene gihugu. Kuri uwo munsi umugwi ndangakaranga wo muri Fondation Uwiragiye ugizwe n'abana bagendana ubumuga bwo kutabona hamwe n'abatabugendana bakaba barabiciye biracika mu gutambira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Lehokadia ni umwana agendana ubumuga bwo kutabona, akaba asanzwe mbere ari no mu bana 13 batanguranye na Fondation Uwiragiye, ico gihe ikaba yitwa Fondation Pen. Lehokadia arazwi cyane n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi guhera mu mwaka wa 2018 igihe yari akirongoye ishirahamwe ryari rihurikiyemwo abakenyezi bahoze ku rugamba bise Femme Intwari, aho ico gihe akaba yarashoboye kuzanana n'abandi bakenyezi bagenzi we bari kumwe mu iryo shirahamwe, baza bazaniye agaseke ubwo gwaruka hamwe no gukeza umukenyezi Sylvia Uwiragiye igihe yari ahejeje kugurura ico kigo. Naho atamubona vyaranse ko Lehokadia yigumya amwumvise acaja kumuraba. Angeline Ndayishimiye umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aca musaba ko yomuririmbira akaririmbo. Dr Victor Barantota umuhuzabikorwa wa Fondation Uwiragiye ku izina ryiwe n'irya Fondation Uwiragiye yakira umushitsi w'iteka, akaba yarashoboye gusiguranya izina ibikorwa Fondation Uwiragiye imaze kurangura n'ivyo yifuza gushikako muri kazoza. Mbere akaba yanagiriye ko amusaba ko yobavugira ahashoboka hose, gutyo Fondation Uwiragiye ikaronka abo yishigikira mu migambi yayo ya kazoza. Kaze rero turabishimiye cyane, kandi twizera yuko muza kugira ibihe vyiza umwanya wose muza kumara. Ariko ko ndose kano kanya munkundire mbabwire mu ijambo rimwe canke kabiri ko Fondation Uwiragiye imaze igihe iriko ifasha mu iterambere ry'igihugu, na cyane mu gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona kugira ngo bashobore kwiga. Muri iki gihe turabigisha kuva muri maternelle gushika muri poste fondamentale, abahejeje ngaha kubera ta kaminuza dufiseho
barose amanota yo kuja muri kaminuza baragenda, kandi ikigo cacu kirabakurikirana kikabafasha kugira ngo babandanye, kandi dufise abatari bake bamaze kurangiza kaminuza. Hanyuma ibindi bikorwa tubakorera, turabafungurira, abagwaye turabavuza, ndetse n'imiryango yabo turayikurikirana kugira ngo bashobore kubandanya baha indero nziza aba bana bavutse bafise ubumuga bwo kutabona. Ariko rero igikorwa ni kirekire, twifuza gushika mu bindi bikorwa bitari bimwe. Aba bana turifuza ko twobashiriraho ikigo cozobafasha muri kazoza kugira ngo bashobore kuronka imigambi canke ibikorwa bibafasha mu iterambere, bimwe twokwita mu gifaransa centre socio professionnel. Murabona yuko iyo bahejeje hano mu kigo bakenera kubaho, gushinga imiryango yabo, bakenera kuronka ico basahiriza mu buzima kugira ngo baronke ingene batunga imiryango. Ivyo rero bisaba yuko boronka akazi bakora, turiko turabitegura kugira ngo bizogende neza. Si ivyo gusa, abifuza kubandanya amashuri ya kaminuza rimwe na rimwe basanga amakaminuza ari hano mu gihugu adashobora kubakira kubera ubuhinga bakoresha mu kwiga, amakaminuza menshi ntabwo afise. Rero turifuza yuko twoshiraho kaminuza yozofasha. Iyo kaminuza si yabo gusa, ariko izoba ifisemwo ubuhinga bushobora gufasha kugira ngo twigishe bene abo. Nuko rero niyo migambi tukagomba kuzoyishira imbere muri kazoza. Turifuza no gushira imbere umugambi w'ibitaro kugira ngo ivyo bitaro hambavu yo guteza imbere igisata cyo kuvura amaso aba bana bacu bokenera cyane, kuko muri kino gihe iyo bikenewe ko tubavuza tubatwara ikibuye cyangwa mu kibimba dutwara uburyo bwinshi. Turifuza yuko muri kazoza natwe twobashiraho ibitaro nk'ivyo, ariko kandi murumva yuko ivyo bitaro vyozovura n'abene gihugu boshobora kugira ngo amagara yabo yitwararikwe. Tutadondagura imigambi yose, turifuzana cyane cyane gushiraho ibibuga mpuzamakungu vyofasha aba bana kwinonora imitsi, ariko kandi bikakira n'inkino mpuzamakungu mu karere ko muri Afrika ndetse no kw'isi yose. Turiko turabitegura kandi twibaza yuko Imana izotuje imbere bikagenda neza. Ariko kandi twagomba nyene icubahiro ko ndose kano kanya ndabasabe kugira ngo mubandanye mudushigikira, muradushigikira niko, ariko kandi ndabasabe kugira ngo mutuvugire aho mushobora gushika hose. Sinorinda kubavuga nyakubahwa, ariko mutuvugire yuko ibi bikorwa twashize imbere muri iki gihe twifatanya n'igihugu cyose kugira ngo tuje mwa wa mugambi w'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere, dushobore natwe kongerereza dutera intambwe. Twagomba rero mu ncamake kubashikiriza ibi nyene icubahiro mu nkundire ndangize. Ariko nk'uko mwavyumvise iyi fondation mwagendeye kandi muzi ni Uwiragiye Foundation. Jewe sinitwa Uwiragiye, jewe nitwa Barantota. Rero Uwiragiye François na Uwiragiye Sylvie musanzwe muzi ntibashoboye kuba bari kumwe natwe kubera ibibazo bijanye no kwiyunguruza kuko bari mu rugendo. Nagomba ndabashikirize indamukanyo bandungikanye muri kino gitondo, ariko kandi ndabamenyeshe ko bantumye ngo ndababwire yuko babashimiye cyane, ngo barabakengurukiye cyane no kumwonga no kumugezi, ngo barazi yuko muri inshuti yabo kandi ngo muri kumwe aho mumererwa neza nabo nyene ngo biraza kubashikira mu mpemu. Murakoze, mubandanye mugubwa neza hano turi kumwe, kandi turiteze yuko agaskemanyi mwa tuzaniye muza kadupfundururira kandi tuza kunezerwa. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Ibirori vyarabandanije gushika naho haza umugwi ukina ivyese
wo muri fondation Uwiragiye ugizwe n'abanyeshuri biga ku ishuri Penn Bryant. Iryo shure rikaba ryatangujwe n'ikigo Fondation Uwiragiye. Muri ico gikino cabo berekanye urukundo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise mu kwitwararika ibibondo harimo n'abagendana ubumuga. Mbega iyo mana irarema muhungu, irarema imana nawe mwana wanje Magogo gira turashikirwa. Jewe simba hatamwe muri buno bukene, oya ntawova ngaha. jewe n'ukuri nawe mwana wanje arashaka kwiga muri ninde ni Fondation Uwiragiye. Hari ikigo cy'abana bagendana ubumuga bwo kutabona ndetse n'ababona, kandi umuvyeyi abafasha nawe n'umuvyeyi Imana ashizemo umwimuwe n'ikigongwe, arabafasha mu kubagaburira, mu kubambika ndetse no mu kubigisha muri byose. Reka nawe n'umuvyeyi yo mana dusenga twe n'umwana wanje Magogwa ntituva tutabonye mama w'urundi haze twese hamwe turashoboka. Yuzuye akamwemwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, mu ijambo ryiwe akaba yashikirije ko Fondation Uwiragiye ayizi kuva igitangura mu mwaka w'2018 icitwa Fondation Penn, kuko mbere ibaye inshuro ya gatatu agendera ubwo rwaruka, n'igihe Fondation Uwiragiye yari ifise umugambi wo kubaka, akaba ari nawe yari yahishikiye kuza gushirako ibuye rya mbere ku nyubakwa y'ibiro bikuru bya Fondation Uwiragiye, hakaba hari mu mwaka w'2020. nk'uko umuhuzabikorwa yabivuze, si rya mbere ngendera kino kigo. Iki kigo twatanguye gukorana kuva ikiri Fondation Penn, none umunsi ni Fondation Uwiragiye, kandi hose ngumana ise abagenzi. Ndazi ko muri bino bibondo hariho abandi bibondo n'indanzi mwese muranzi, nayo ndabakumbuye cyane. No musi rero sagasesesha rumuri, twese turanezerewe kubera twiteze umucunguzi, twiteze umukiza Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yaravutse no kumwibuka gusa, ariko umwe we saba ko twotegura imitima yacu guhera uno musi nyene kugira ngo avukire mu mitima yacu. Imitima yacu yame yumva ko iri kumwe na Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ivyo rero nivyo bizoduha ivyizigiro byo gushika kuri ya migambi yose umuhuzabikorwa wa Fondation Uwiragiye yadushikirije ngaha. Yambwiye ati nzomushikira imbere, ndakwemereye ubwa mbere ndaza gushikira imbere kwa Emmanuel, ndaza kumusaba iyo migambi yose mwashize imbere ire nawe kwa data twese wo mu ijuru, kugira ngo izoje mu ngiro uko tuvyifuza. Kandi dushimire cyane Go Fresh, maza kubona umutobe uri harya nibo bagemuriye bafadikanije na Fondation Bonaction Umugiraneza. Uru rugendo rw'uno munsi rwateguwe n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere hamwe na Fondation Bonaction Umugiraneza, kugira ngo twifurize Noel nziza n'umwaka mushasha bino bibondo vyacu biri ngaha. No musi rero twaje kwiginana, si umunsi w'amajambo menshi, ni umunsi wo gufungura, ni umunsi wo gutamba, ni umunsi wo kunywa, ni umunsi wo kwibukana ko Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, buca adushwaramwo ubwira kandi. Rero no munsi nagira ndabipfurize Noel nziza n'umwaka mwiza, muzogire amagara meza, muzogire ivyigwa vyiza, kandi muzoshike kwihangiro mwihaye. Mwese muri bazima, twese turi bazima kandi dukomeye. Nkabashimiye cyane iki kigo ca Fondation Uwiragiye. Nkashimira cyane
umuryango wa Uwiragiye François kubona yatwemereye ko duteramira ngaha nahatahari. Tugashimira cyane umuhuzabikorwa yamuserukiye ariko aratwakira. Tugashimira cyane n'ibibondo. Tugashimira cyane gose umushikiranganje w'intore hagati. Mwese muri ngaha abanyabujumbura, mwese turabashimiye gose kugishika mwatwakiranye. Rero nagomba tudatevye duca tubashikiriza igikemanyi twabazaniye. Noel nziza. Naho ntabona ndafise icizere cy'ubuzima bwiza imbere yanje, nico civugo ca Fondation Uwiragiye canateye umunezero ugwaruka rwari rwatewe iteka, bica bibatera gutambira neza nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Fondation Uwiragiye ikaba yatangujwe n'umukenyezi Uwiragiye Sylvia bivuye ku mpuhwe n'ikigongwe yagiriye umuce w'abatishoboye na cane cane abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Na mu gihe Fondation Uwiragiye yatanguranye abana 13 bagendana ubumuga bwo kutabona, aho hakaba hari mu mwaka wa 2018. K'uyu mwanya Fondation Uwiragiye biciye mu mugambi wayo w'ishure yatanguje yigisha ubwo gwaruka, hakaba haharugwa abana barenga 250 barerewe mw'ico kigo. Ivyo birori bikaba vyarangiye ashikiriza igiseke yari yaje abazaniye, gutyo bamusezerana akanya mu neza kadasanzwe nk'ako bari bamwakiranye.